mu by'ukuri ahantu twahahawe n'igihugu kandi igihugu cyaduhaye kugira ngo natwe dushobore korohereza abo bene igihugu. Ni ukuvuga ahantu hazoba harimo ibice byose, hazoba hariho ibice cy'abantu bafise amikoro ahagije, ni ukuvuga hazoba harimo inzu twokwita ko zizoba ari inzu zo hejuru cyane, ariko kandi hazoba harimo n'inzu zikurikira, hazoba harimo n'inzu zo hagati, kandi hazoba harimo n'inzu zo hasi. Ni ukuvuga ko hazoba harimo n'inzu ntonto ariko zizoba ziri mu mazu nyene yo ya kijambere, ahantu hazoba inzu zizoba zirimwo ibintu byose byankenerwa, ariko kandi zizoba ziri ku mahera abayabaye, kugira ngo n'uriya mwene gihugu mutoya azoshobore kuronka uburaro bwiza, ashobore kubana hamwe n'abo bandi bose. Kandi ayo mazu y'abantu bakomakomeye azoba ari hagati, azoba ari hamwe n'ayo mazu y'abenegihugu, kugira ngo n'abenegihugu bato bato babone ko bashobora kubana n'abo bantu, babone ko umengo barisumbuye mu buryo buhagije. Nta pere d'offre izobaho, kuko twebwe tuzomenyesha dusanzwe dukorana n'abajejwe intwaro hano, abo rero tuzobamenyesha tubabwire tuti muratuzanira ba benegihugu bari basanzwe bakorera hariya, abo benegihugu rero bamaze kuza nibo tuzohera ku bwa mbere. Bandi bari basanzwe bakorera hano nibo tuzohera ku bwa mbere, kugira ngo nka buriya buzi bukoreshwa amaboko, kuko n'ubundi abantu batari bakeya hano bari basanzwe bakora bakoresheje amaboko yabo. Abo rero nta byo kubaza kubahamagara, ariko tuzocisha mu bajejwe intwaro dusanzwe dukorana, abo babatuzanire babe abambere kugira ngo bashobore kuronka akazi cyane cyane k'amaboko. Kumbure nitwagera mu guhamagaza uburyo buzi uburyo bw'abayenjenere n'abandi, aho niho tuzogerageza kugira ko appel d'offre, kugira ngo bariya bose tuzoba dukeneye tuje dutoranyamwo abo tuzoba dukeneye ubwa mbere. Murakoze. Hello bakunzi ba Roy TV, ndabaramukije, nizere ko mumeze neza, haba ari ngaha mu Burundi canke mu bihugu vyo hanze. Kuri micro mukumwe na Benishu, kuri kamera turi kumwe na Pasiplo, turi mu kiganiro kora kubwejo. Tuvuze kora kubwejo tuba tuvuze dukore cane, ejo hazoza tuzobe duteye imbere. Uburundi rero buri mu nzira y'amajambere, mu 2040 buzoba buri neza neza mu nzira y'amajambere, mu 2060 buzoba bwamaze gushikira iterambere rirama. Ivyo vyose rero nibishobora gukunda tudakuyemo ko muzu ngo dukore, tudahanahanya ivyiyumviro, tudashigikiranye. Ari naco gituma Roy TV hayihangiro ryo kugendera bene gihugu mu kubashigikira, mu kubatera intege mu bikorwa bitandukanye baba barimo. Uyu munsi rero turi neza na neza mu gikorwa kidasanzwe, turi kumwe n'abubahwa babiri, sinza ko bavuga mu izina baraza kwivuga, aho turi mu gikorwa nyezina baza kutubwira, ariko nciye ku mayange ni gikorwa gikomeye cyane kandi ciza kuri bo no ku gihugu cacu ciza c'u Burundi, aho bagiye kubaka amazu meza cyane ngaha kwibarabara rigenda mu Rumonge, bahita kujya Rumonge. Ugiye imbere gato umera nk'uja Nyabugete, urabona terre nini, hari imashini iriko irakora. Turi kumwe kandi n'abaenjeniyeri badasanzwe, aho bagomba badukorere ibikorwa bidasanzwe. Ariko imbere ko twinjira mu kiganiro nyenzira tuza kugirana, murumva yuko namaze kubibabwira, ariko reka tubakire baturamutse tuyage muze ati turiko tuyagana abandi. Ndabakire muri Roy TV. Murakoze cyane kuba mutwakiriye hano kuri ino televiziyo yanyu yitwa Roy TV. Nk'uko mumaze kubivuga, twebwe jewe ubwanje nitwa Niyonkuru Jeremy, nkaba n'umurundi, murumva ko ndiko navuga ikirundi, mugabo tukaba dusanzwe tuba mu mahanga, tuba ku gihugu ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ico bamwe bahora bita ngo ni Amerika, ariko ni Leta Zunze Ubumwe za Amerika, nico gihugu tubamwo. Hanyuma rero naho twahabaye igihe kitari gitoya, twarabonye yuko ari igihugu giteye imbere, igihugu gifise amazu meza, igihugu gifise amabarabara meza. Tumaze kubibona rero turavuga tuti uko biri kose ko tumaze kubona iri terambere riri muri kino gihugu, reka natwe turabe ingene twoshigikira canke twoshigikira imbonakazoza twabonye iri mu gihugu, tumaze kumva leta y'u Burundi ingene irahimiriza abatari bakeya, natwe twumvise ako kamo, turavuga tuti uko biri kose reka tuje kunga umukono canke reka tuje gushira hamwe n'abarundi bene wacu twasize mu gihugu, kugira ngo turabe ico twoshobora guterera, kugira ngo iyo mbonakazoza igihugu cihaye natwe tushire mu kuboko kwacu. Nico gituma turi hano.
tubashimire cyane arakoze cyane kuba ahejeje kutwibwira murumva yuko ari muri babandi twitwa aba diaspora ari umwe mu basanzwe baba mu gihugu ca Amerika yavuze ni muri leta zunze ubumwe za Amerika ariko babonye ko kuba baba mu mazu meza mu gihugu giteye imbere bidahagije bosubira inyuma kandi bagateza imbere igihugu cyacu ciza c'u Burundi bakubaka amazu y'akarorero kugira ngo abaheruka Burundi kera bazovuga ati mbega aba diaspora ushaka gukora ibi tumenyere kera umuntu yaratera imbere akiteza imbere wenyene ariko uno munsi abateye imbere bagomba guteza imbere n'igihugu cyacu ciza c'u Burundi nk'itangara sinababwiye ni BD USA VS novuga ko ni nka group iri hamwe abantu benshi bimviye uwo mugambi wo kuza guteza imbere igihugu cyacu ciza c'u Burundi numwe rero mu bahagarariye abo bantu benshi aho aza kutubwira icatsi ne kicimviro kibizamwo mbega byatanguye ryari kugira ngo no mugambi mu wimvire d'abord muvugane abarundi bene wanyu bawakire neza hama mu bishire mu ngiro byatanguye ryari murakoze cyane iki cyumviro cyatanguye kera cyane kuko tumaze igihe turiko turavyumvira murabizi umugambi nk'uyu kugira ngo ushobore gutangura gushirwa mu ngiro biba byatanguye kera cyane rero twebwe tumaze kubona ingene igihugu kimeze nk'uko natanguye kubivuga ubwa mbere baciye tuja hamwe tumaze kwegerana hamwe tutangura kwiyumvirana none twebwe ubwacu twokora iki hanyuma rero tumaze kumva igihugu kimaze gushiraho uryo mugambi canke iryo mbonakazoza y'igihugu niho iciyumviro cacu caciye gikura hanyuma rero tumaze gukura nyene icubahiro umukuru w'igihugu cacu aratugendera muri leta zunze ubumwe za Amerika turabonana turaganira hanyuma aranadushikiriza iyo mbonakazoza amaze kuyidushikiriza twari dusanzwe dufise ico ciyumviro tuca turaza rero tugana igihugu turabashikiriza ivyiyumviro vyacu mbere tunamushimire muri kino kiganiro kuko tumaze gushika baratwakiriye mbere na nyene icubahiro ubwiwe aratwakira ku kirimba ciwe turaganira turamushikiriza imigambi yacu amaze kwishima rero niho bavuye bagira umugambi wo kudushikiriza no kuduha ahantu dushobora gukorera iyo migambi yacu ari naco gituma mubona turi hano no munsi twamaze gutangura uwo mugambi ndabashimire cyane nongera ndabakeza cyane abagize no mugwi wa BD USA VS kuba mutayaza amasigara cicaro si kenshi abantu bayaga umugambi ngo washire mu ngiro hari aho haba intambamyi zitandukanye ariko mweho mwaragwanye rugabo ibyo mwafunditse ryararigiye mu ngiro ni igikorwa kidasanzwe ni ahantu hanini cyane twizera yuko n'abazohashika ntibazokwemera ko ari mu Burundi uhageze ntubona ku ntango kandi ntubona no ku iherezo mbega nibahubaka hoho hazoba hategwa murumva ko ivyishimo bidasanzwe ku Burundi no ku Barundi ndetse no kuri nyene icubahiro kuba yaremewe umugambi kuwushira mu ba diaspora kandi nabo bakavyakira neza ndabashimire cyane rero nongera ndabakeze turifuza kandi kumenya bega uno mugambi umaze gutangura nta ntambamye mwarahuye nazo byari bimeze gute murakoze cyane kuri ico kibazo mu by'ukuri sinobabwira ngo twahuye n'intambamye twarahuye nazo kandi n'ubu ziracabandanya zirahari ariko uko biri kose ntibiduca intege namba na buhoro buhoro kuko twebwe ico twiyemeje turabarundi kandi mu kuba turabarundi dutegerezwa kuba mu Burundi dutegerezwa no kugira gukora ibishoboka byose kugira ngo abarundi bene wacu bashobore kuronka uburaro bwiza nk'uko twavyiyemeje intambamye zirahari intambamye n'ubu zirabandanye ariko ico nshima ni uko dushimira cane abarongozi b'igihugu dushimira cane abatware bo muri kino gihugu bagerageza kudufata mu mugongo no kudufata kugira ngo ntiducike intege kubera rero ko duko turakorana neza n'abajeje intwaro bituma naho biba bigoye tudacika intege ni ukuvuga turiko turabandanya kandi tuza kuzobandanya kuko turabona ko dushigikiwe murakoze iyo habaye iterambere mu gihugu n'abenegihugu barashikirwa turifuza kumenya mbega n'akahe karusho umwenegihugu azoronka mu gihe zinyubakwa mwifuza kubaka ngaha zizoba zaraheze bizoba bimeze gute murakoze cyane kuri ico kibazo mu by'ukuri gome nk'uko musanzwe nuko murabibona hano n'ahantu hahora harima abenegihugu batari bakeya kandi abenegihugu bamwe bahora batungwa kumure no kurima abandi bagatungwa n'ibindi bintu ikibazo rero cyanyu muvuze muti none akarusho kazoba kahe kubera igihugu icambere coco bazoronka uburaro bwiza
bw'akarorero mbere butari bwaboneke muri kino gihugu. Bababwiye yuko imigambi yacu ni ukugira ngo duhindure Uburundi bumere nka Amerika. Aya mazu yo kubaka hano ni amazu azoba ari amazu y'akataraboneka atari bwigera aboneka hano mu gihugu cy'Uburundi. Aho rero abenegihugu bazokunguka kuba babonye uburaro bwiza. Ikindi imbere yaho twebwe twaravuze tuti abantu bazoronka akazi ubwa mbere hano hantu ni abenegihugu basanzwe baba muri iyi micungararo. Ni ukuvuga abenegihugu rero bazohabonera akarusho k'ubwa mbere hoho bazoronka akazi bitume bashobora kuronka icyo bashobora kwikenurisha muri bya bindi bya nkenerwa mu buzima bwa minsi yose. Murakoze. Tugitangura nababwiye ko ari BDUSAVS, hari abaca bibaza ati mbega none aho batubwiriye uwo mugambi, aho batubwiriye iyo groupe y'abo bantu, turashaka mu duce ku mayange mu bikorwa mwifuza ko bizokorerwa ngaha. Hari abaguma bavyumva, hari abiteze kumenya ati vyavre nivyo mwifuza kuhubaka inzu zingahe, canke hari ibindi bintu muzokubaka, amashure, ibitaro canke n'ibindi bigiye bitandukanye, bimwe mwishobora gusahiriza abenegihugu basanzwe baba ngaha ndetse n'abo mu mihingo yo handi. Bimeze gute? Murakoze cyane kuri ico kibazo. Mu by'ukuri ahantu twateganirije ibikorwa bikomeye cyane. Ubwa mbere hoho hazoba harimo ibice bibiri. Hazoba hariho igice kizoba kirimwo uburaro, hazoba hariho kandi n'ikindi gice kizoba kirimwo ubudandaji. Murabona yuko ahantu iyo hamaze kuba uburaro bw'abantu benshi, haba hakenewe n'uko bashobora kuronka ahantu bashobora kuronka aho bashobora gusumira, aho bashobora kugira imyidagaduro, aho bashobora gutemberera, aho bashobora kuruhukira. Rero muri make hazoba hariho amazu y'abenegihugu bazoba barenga 3,000. Ni ukuvuga hazoba ari ahantu haniniya cyane, hazoba abenegihugu benshi. Kandi hazoba hariho n'ivuriro, abantu bazoshobora kwivurizamwo kugira ngo amagara yabo abandanye kuba meza. Kandi hazoba hariho, murabona ahantu hamaze kuba abenegihugu barenga gutyo canke hazoba haba imiryango irenga 3,000. Ni ukuvuga ko hategerezwa kubaho n'amashure. Hazoba hariho rero amashure uhereye mu ya mashure twita ko ari amashure yo kwimenyereza, bibandanye n'amashure y'intango. Hazoba hariho kandi n'amashure yisumbuye. Mbere twarategekanije n'uko hazobaho n'igisata kimwe ca kaminuza cerekeranye n'igisata c'ubuvuzi, kuko tuzoba dufiseho ibitaro kandi ibitaro vyiza. Twategekanije ko tuzoshiraho na kaminuza yerekeranye n'ubuvuzi kugira ngo amagara y'abenegihugu bazoba bari ngaha bazoshobore kubaho neza, bazoshobore kubaho bafise amagara meza. Mbere nizo bazoba bakiswe n'amagara, ntazorindire kuja kwivuza hamwe nk'uko tumenyereye bamwe usanga bagenda kwivuza za Nairobi, za kwivuza za Dubai. Ivyo vyose hano bizoba vyatunganijwe vyose ku buryo abenegihugu bazoba baba hano bazoba bafise ubuzima bworoshe. Murakoze. Tubashimire cyane. Mu minsi iheze twarabonye witwa Fabrice ariko arubaka amazu adasanzwe muri quartier Miroir, ariko ico gihe abenegihugu bakifuza kumenya kumenga hari amazu arazimvye, mbega ngaho aho amazu namara ko baheza kuyubaka hazoba harimo akarusho canke bizoba ari vyagenewe abenegihugu bari hejuru bafise amikoro maremare? Bizoba bimeze gute? Mwo duha umuco. Murakoze cyane kuri ico kibazo. Mu by'ukuri ahantu twahahawe n'igihugu, kandi igihugu caduhaye kugira ngo natwe dushobore korohereza abo benegihugu. Ni ukuvuga ahantu hazoba harimo ibice vyose. Hazoba hariho ibice c'abantu bafise amikoro ahagije. Ni ukuvuga hazoba harimo inzu twokwita ko zizoba ari inzu zo hejuru cane, ariko kandi hazoba harimo n'inzu zikurikira, hazoba harimo n'inzu zo hagati, kandi hazoba harimo n'inzu zo hasi. Ni ukuvuga ko hazoba harimo n'inzu ntonto ariko zizoba ziri mu mazu nyene yo ya kijambere, ahantu hazoba inzu zizoba zirimwo ibintu byose byankenerwa, ariko kandi zizoba ziri ku mahera abayabaye, kugira ngo n'uriya mwenegihugu mutoya azoshobore kuronka uburaro bwiza, ashobore kubana hamwe n'abo bandi bose. Kandi ayo mazu y'abantu bakomakomeye azoba ari hagati, azoba ari hamwe n'ayo mazu y'abenegihugu, kugira ngo n'abariya benegihugu bato babone ko bashobora kubana n'abo bantu
babone ko umengo barisumbuye mu buryo buhagije. Tubashimire cyane. Turifuza kumenya ibikorwa byamaze gutangura, haraheze iminsi mikeya bitanguye ndetse n'uno munsi muriko murabandanya. Mbega mwateguye ko ibikorwa mwatanguye bizomara igihe kingana gute, bitunganije gute? Murakoze cyane. Ibi bikorwa twebwe twatanguye, nta gihe twabwira ngo bizomara, ariko igikorwa twatanguye guhera muri iyi minsi irenganye kizobandanya kugeza tugeze ku ihangiro twebwe twihaye. Ni ukuvuga ibikorwa byatanguye ntibigiye guhagarara. Uno munsi turiko turatunganya neza ahantu tuzoshobora gushyira ibikoresho, kuko mu minsi iza kuza tugiye gutangura kuzana ibikoresho bizoshobora kubaka hano hantu. Rero bizoca bibandanya, ntibigiye guhagarara. Nico gituma rero tuzababwira ngo bizomara iminsi ngahe, oya, byatanguye kandi bizobandanya kugeza aho muzobona aya mazu ahagaze nk'uko twabitegekanije. Murakoze. Tubashimire cyane. Dusubiye inyuma gato, mwatubwiye ko umwenegihugu aba ngaha hafi mu Cungararo agiye kuharonkera koyoko ku bijyanye n'akazi, bamwe twita abayede n'ibindi. Mbega mu bijyanye n'ibikorwa n'ivyatangura, hayemerewe gukora uwo ari we wese canke hazoba appel d'offre, bizoba bitunganije gute kugira ngo umwenegihugu amenye yuko ashobora kuronka akazi bivaye n'ingene angana, haba kubuyede, haba ico ashoboye n'ibindi bigiye bitandukanye, bizoba bimeze gute? Murakoze cyane kuri ico kibazo. Nta appel d'offre izobaho, kuko twebwe tuzomenyesha dusanzwe dukorana n'abajejwe intwaro hano. Abo rero tuzobamenyesha, tubabwire tuti muratuzanira abenegihugu bari basanzwe bakorera hariya. Abo benegihugu rero bamaze kuza nibo tuzohera ku bwa mbere. Baba bari basanzwe bakorera hano nibo tuzohera ku bwa mbere, kugira ngo nka buriya buzi bukoreshwa amaboko, kuko n'ubundi abantu batari bakeya hano bari basanzwe bakora bakoresheje amaboko yabo. Abo rero nta byo kubanza kubahamagara, ariko tuzocisha mu bajejwe intwaro dusanzwe dukorana. Abo babatuzanire babe abambere kugira ngo bashobore kuronka akazi cyane cyane k'amaboko. Kumbure nitwagera mu guhamagaza buriya buzi kumbure bw'abayenjenere n'abandi, aho niho tuzogerageza kugira ko appel d'offre kugira ngo bariya bose tuzoba dukeneye dutoranyamo abo tuzoba dukeneye ubwa mbere. Murakoze. Tubashimire cyane ku kiganiro ciza muduhaye n'umuco muduhaye, ndanabatera n'intege ku bikorwa bidasanzwe mugiye gutangura, ndanabifuza ko bizoba ibikorwa vyiza mukazorangiza amahoro, ivyo mwifuza byose ko bizogenda neza. Imbere ko turangiza, turifuza akajambo kamwe canke tubiri canke dutatu mwobwira abakunzi bacu ba Royal TV ko baradukurikira, nk'ivyo mwobasezeranira canke se n'ibindi, tukarangiza ikiganiro. Murakoze cyane. Nagomba kubambira ho kubashimira, ariko imbere yo kubashimira canke yo kugira ngo dushobore kubanda canke guhagarika kino kiganiro, nagomba ndabahamagarire mwebwe abanywanyi b'iyi televiziyo yacu ya Royal TV, mwese kunyaragasa kuri YouTube yanyu ya Royal TV, kugira ngo mubandanye kugira ngo mushobore kubona bino biganiro neza. Mugire subscribe, mugire share, mugire na comment, kugira ngo abose mwebwe mwese muzaba mukeneye kubona bino bikorwa ingene bizogenda birakurikirana, ko bimwe bimwe tuzogenda turabicisha hano, ariko kandi turafise na YouTube yacu ariyo video service. Abazoshobora kugenda no kugira ngo bazoca babona na ya mazu yose ingene azunguruka, ingene byose bizoba bimeze, bazoca babona kandi batahure neza igikorwa gikomeye kiriko kirabera muri kino kibanza. Imbere yuko turangiza, twumvise ko uwo mugambi uri kutunganwa n'abasanzwe bari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, hari abandi ba diaspora bari mu bindi bihugu bitandukanye, za Belgique, za Allemagne, za Suisse, za Australie n'ahandi hagiye hatandukanye. Mbega n'akahe kamwe mwobatera kugira ngo nabo mwe mwakoze n'umugambi wo kubaka ejo nabo bagira ikindi ciyumviro, Uburundi bwacu butera imbere no mu 2040 hataranagera, n'akahe kamwe mwabwira nabo bagira kagatima gukunda igihugu, bimvira ikindi nabo bokora? Murakoze cyane. Imbere y'uko ntera kamo abandi baba mu bindi bihugu, reka bwa mbere ho ntangure ntera kamo abarundi bacu bijukire gufata mu mugongo canke gushigikira uyu mugambi canke iyi mbona kazoza igihugu, kuko twese tugiye hamwe umuntu wese akagira icyo akora. Naho igihugu cashizeho yuko iterambere rizoba rihagije mu 2060, nitwohashika twese duteye amaboko mu mpuzu, no mu 2030 twoba twamaze kugera ku kintu gikomeye. Kuko twebwe turatanguye, nizigira yuko
nihacatangura n'abandi hagatangura n'abandi turabona musi tugiye mu by'inyubako abandi baje mu by'uburimyi abandi bakaja mu bworozi abandi bakaja mu kuroba abandi bakaja mu bindi bitandukanye ivyo bizotuma kino gihugu cacu kizamuka mu buryo bunyarutse cyane rero reka ntera kamo nk'uko mubisabye nk'uko mubivuze n'abandi bene wacu b'abarundi abo mu mahanga arababa muri Amerika ko natwebwe naho turiyo twese twashoboye kumvira rimwe n'umugambi ariko turashimira cyane cyane abashoboye kutwumva ubwa mbere ariko kandi n'abariyo bataratwumva n'abariyo bataravyumva nibaze tuje hamwe baba abarundi bari muri leta zimwe za Amerika baba abarundi bari muri Canada baba abarundi bari muri Australia baba abarundi bari muri Europe reka mvuge muri makontina yose mu buryo butandukanye nibaze twese tuje hamwe umuntu wese agira icyo akoze twese turi hamwe zose birashoboka murakoze cyane namwe ndabakeze cyane ndabatera n'intege uno mugambi mwatanguye tuzogaruke dusanga ayo mazu mwipfuza ivyo bitaro amashuri n'ibindi bigiye bitandukanye byatanguye uburundi bwacu butera imbere no mu 2040 tutaranahagera shimwe cyane n'abakunzi ba Roy TV ndanabatera intege mwose mukaza arimwo cyane cyane kuja hamwe n'abandi guhana hanu ubumenyi ushoboye igisha mugenzi wawe uvise abo ariko bakorera hamwe shira ingufu hamwe twese duteza imbere igihugu cacu 2040 canke 2060 bitaranagera uburundi bwacu butera imbere shimwe cyane rero na cameraman Pasi Pro yatumye amajwi n'amasanamu bashikira bimeze neza cyane au revoir aho hambere hahise imutangwa muri Roy TV ibi byose tukaba tubikesha umutama w'amateka bita Roy wubahwe icyo utarabona uterekwa no kuramba ibintu nyaragase duhuriye muri Roy TV ibiganiro byiza muzobisanga muri Roy TV amakuru meza muzoyasanga muri Roy TV ibintu byose bigenda bisa muri Roy TV n'ahandi uzosanga ibihangange atari Roy TV nyaragase utsinduta Roy TV Chica